God knows fees, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije Simabugua icho wabubikije Ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu. Iyumvire kuri King Sabasi, wiyumvishe umwanya azomenya yuko wowe ufise uruhara mu rupfu rwa sister wanje, azomenya ko uri umwicanyi, eske azoba akikurongoye? Rero ugasesa imboga zosesa ubugari. Kandi uvuga ngo uriko urababa batashe nuko kuramba katwumve kuno wigirishije imengo ndakuriye amenyo cyangwa ndakuryamenye kwanza nyose urambabaje no kuri mugabo oya urazi impamvu nakubabaje iyo wowe ubabaye nije ntangura kubabara imbere ko ubabaye rero nta bubabare numvise bisigura ko mbeshe numvise zega utagumvise promotion. Okay, basi pardon mbabarira basi. Okay, thank you. Okay, amabe kubisanzwe ingorane tugira mu rukundo nimwe dusanga ibintu byose twifuza kuvuga tubwira abo dukunda dusanga hari abantu babivuze imbere yuko twebwe tubaho. Rero ndarondera ikintu novuga gishasha nkabura. Bibaye wowe ijambo mbwiye niyo naba narimaze kuryumva icuri cyane ndaryumva nk'ishaje. Sure. Good. Okay, so Sherry, ukuri ndagukunda kuri gwa rugero numva umengo sinzi ukuntu nobisigura kuko iyo mvuze ko ndagukunda vyonyine mba numva umengo ntibikwiye. Gusa umve ko ndagukunda bivuye mu mutima, bivuye kure kandi byuzuyemwo ukuri kwanya. Mukunzi nanje ndagukunda cyane nakwimariyemo. Nta kintu kinezera kuko warafashe ingingo y'uko urukundo rwacu twarugaragaza bene umurango w'abantu. Umve ko nishimiye kuba ngufise. Be gusa mu rukundo rwacu hariho intambamyi imwe kandi icyo kintu bisaba ko arabumfasha kugikemura. Intambamyi? Intambamyi ya gute? Iva, iyo shetani guteye itsinzwe mu izina rya Yesu. Be
je sindiko ndafyina kandi nyuma ya ni mariage direct. Sheri, wibuke yuko jewe nawe turi umwe kandi ubu butunzi ndiko ndarondera si ubw'iwanje jenyene n'ubwanje nawe, kandi ubwo butunzi bwanje nawe nyene nibwo buzohindukira bukaba ubutunzi bw'umuryango wanje nawe aribo bana bacu. Kora nk'uwikorera. Beti, uravuze ngo Beti wa kera siwe w'uyu munsi. Yes. Umenye neza ko na Alphonsine wa kera wo mu mwiza atari wa Alphonsine w'uyu munsi wo mu muco. Niyo goba urupfu. I'm ready. Aha. Ntuvuze ko witeguriye urupfu. Ni byiza ko uba umushitsi w'umuntu hako uba umushitsi w'Imana. Alphonsine, nditeguye kukubabaza n'umutima wawe wose. Nzogukorera ikintu kigusya umutima, kibabaze umuryango wawe. Alphonsine, nutemera kugumya iryo banga, nzokubabaza, nzokuriza ku buryo uzicuza ati ndahuye na Beti. Alphonsine, 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 nguhamagaye gatatu kubera ko utari kurashira mu gaciro ingaruka Diodone azogira namara kumenya ko Diva atari umwana wavyaye. Kubera ko utari kurashira mu gaciro Diva namenya ko jewe ntamuvyaye. Umva nkubwire rero Alphonsine, ugende gahoro, ugende wiyengenga, akariro gake n'amafre. Diva, bonjour. Umeze neza? Okay. Oya simpangayitse. Hama, nenda gukeneye cyane hari ibintu nshaka ko tuvugana. No. No problem no musi nta mwanya mfise, hari programme nanifise nagomba njemo. Oya ntacu. Oya ntivyihutirwa. Reka tuzaca tubona nejo. Sawa. Erega ujya munsi jana nzinzwe kurafyina. Ariko the way you insist on this, ndabibona neza katamikini rimwe. Gusa reka nkubwize ukuri. I can support you. Ufyumve neza. Gusa inama nukugira. Nuko uhamagara sister wawe. Ukamubwira ibintu byo kugurisha mukabihagarika. Kuko mushobora kugurisha amafaranga akabapfa kubusa. Mu gihe ibari bisigi bizokwama bibereka ingene abavyeyi banyu babapfiriye neza. Be, reka kwirigura ihogoza wiruhisha uvuga vyinshi kuko yagumutse ntakinyumviriza, asa n'umuntu mengo
yabaye trouble yarahiye ngo nimpaka tugurishije ngaha gusa rero mfatanije n'impanuro zawe naje ndiko ndiyumvira sister wanje wewe n'umukobwa ejo canke hegete zorongogwa kandi yazoje ku mugabo wiwe azosanga yarubatse soroje ndiko ndiyumvira mbeje nzoca njahe Sabasi nizokunda kwambana nzotuma ndamwica ndibaza hari akantu ushobora kubura mu bwonko bwawe ushobora kubura umusazi eske wibagiye yuko n'agapapuro wari wishimirije k'amasezerano ya jiwe nawe ari jiwe ndagafise niwicare ukoresha ubwenge bwawe neza wiyumvire mu mwanya Sabasi azomenya ko wewe ufise uruhara mu rupfu rwa sister wanje azomenya ko wewe uri umwicanyi eske wumva azoba akigutwaye Betty, je m'en fiche. we Alphonsine witonde se wihende urimene byonyene gusa bizokumena agahanga. Yo senge Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro yoyo yaraye ikuzanye ikagusubiza mu buzima yo databuja kwisana uyu munota je nukuri ndazamuri icubahiro Imana indabe ndayigereye mwana wakira icubahiro cawe by'ukuri wewe unabaye data wa twese uri mwijuru ukangarukanira umuvyeyi kwisi databuja nukuri mbebagira uko ndakuzamuriye icubahiro ucakire Ereka mana nagomba nsubire kubura umuvyeyi senge wari wakagaye neza Ereka je naragiye aho ndafata ndatabaza Chris ku telefone nabara dufata taxi turiruka wa muhungu wawe nawe Chris acanamuhamagara King Sabasi hewe icyo ukoze uri n'abana bagukunda abahungu bawe mumeze uko twasanze yadutanze ku bitaro hewe arirukanga arazana abadogiteri yabazana mu mashati umenga zinanye n'abaganga bose hewe baragutereye nk'iyo miti senge baraguteye nk'iyo miti imwe no kubarira mbona urahembutse ndavuga ati Mana wabwa icubahiro burya rero niko kukuzana muganga yavuze yuko ubata kibazo kirekire ufise ushobora gutaha ugafatira imiti ngaha nukuri jewe nashimye Imana ubugira kandi nayizeye nanayemeye ariko gayive ndakubaze Diva koko numwana wa Diodone senge ntabara reka senge ugomba usubire kunkwegera ibyo bintu urusenge reka kuguma uvyegereza umutima senge ntunkwegere ndasavye ugomba usubire nzokubwira neza ni wasubira gukira nkabona yuko wasubiranye ubuzima bwiza n'umutima wakomeye niho nzosubira kukwiganira amakuru ariko ivyo bireke senge ndakuzanira ko kunwa ntavyo shaka basi senge gerageza unwa ry'amata nta na kimwe shaka oya senge nukuri nawe vy'ukuri niwigwaze nk'umuntu akuze senge basi ndakuzanire ya nyama y'igitego nta kimwe ngomba kurya nta nico shaka kurya Mana yanje none gasenge vy'ukuri je ndakugwaza gute ata kintu na kimwe uriko urashira ku muntu
erega n'inzara irakwica ariko kamana sindamukwaza nisenge senge nta kundi reka jya amata ngende ndayinywere amatara ntava yacikira ko ngo apfe kandi burya nakajya akanyama gasenge bisaba ko nca ndakajya kubera inyama yokeje ntirara burya ibihiye biba biboze ni ukuri ntitwotinjya byoba ari ingorane genda Diva mugenzi wanje naguhamagaye ndakubwira ko ndagukeneye ariko nabuze aho mpera naho mpereza ubwa mbere nkikubwira ko ndagukeneye nari mfise inkuru yanje y'umubabaro ariko kandi nari mfise ivyizigiro ko ari wowe uzoshobora kunkuramo uwo mubabaro ukamfasha kuva muri ico kibazo nyuma y'umwanya mutoya haziyemo ikibazo gikomeye gisumbya ya nkuru yanje haca haza inkuru igira kabiri ifise uburemere ntashobora kugereranya n'inkuru yanje ubu tuvugana mfise inkuru zibiri nabuze iyo mpera ko niyo mpereza inkuru ya mbere iranyerekeye ariko inkuru ya kabiri yerekeye wewe Dadu biroroshe hera kuyo yiwawe hamuhereze kuyiwanje mu bisanzwe Diva Iva ndacamukunda ntabwo nifuza kumutakaza Iva yari umutipe ndamusobanure gute yaragerageza kunyitaho nta kintu na kimwe atankorera Nenda ukumbuye vyatari ya je nenda gukumbuye kuruta ngaho hama be nizera ko hateguye vya bindi wanyemerera nta misi ikintu c'amafaranga cagoranye rwose bon en fait ivyo navyibuka hama ntugire ikibazo c'amafaranga ndayafise nshobora kuguha amafaranga arenze nayo uba wansavye kuko ndabizi ko ari utuntu twinshi ukenera twibanga udashobora kumbwira so kuri ivyo rero amafaranga arahari ntugire ubwoba merci chérie byukuri ndumva ndi mu munyenga w'urukundo ndanezerejwe cyane n'urukundo nkunda kuko nanje ndumwe mu bagiriwe amahirwe yo gukundwa byukuri urakunda umukobwa ku buryo aba satisfied akibagira buri kintu cyose ikintu gihari wowe mu mwanya wawe gusa hama ndagukunde ku buryo wowe nyine uzokwisabira ati ndagusavye ugabanye volume y'urukundo sure kuko ndakubwira ikintu kimwe burya gukunda hama ugakundwa n'amahirwe ashikira abantu bake rero je ko ayo mahirwe nayarose reka nibere mu nyenga w'urukundo ndagukunde hamwe wonyine uzuvuga uti ibi bintu ni nka miracle kuri wewe reka nje gutora telefone sinsange bandondeye ngo bambure okay Alo rukundo rwanje namahoro nanje ni sawa meze neza hama sheri sori gatoya ndi muri banke
ninaheza kuruhukira nca ndaguhamagara hama wibuke umbwire aho uri kuko urabizi ko uno munsi dufitaniye porogaramu yo kurarana. Okay. Iyo wari uzi ko nguhenda ngo nayakuvuza mama imashani hekenyere siwe banki yanje ntakiryoshe nko kubikuza utabikije. Ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu, iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu. Ibyo byose ni ingaruka, ibyo byose ni ingaruka. Uwo mutipe by'ukuri urumva ntushobora kumutakaza. Yari umutipe azi valeur yanje, yarazi ikintu nkuye mu buzima. Urumva ntushobora kumutakaza vyoroshe gutyo. Ndakeneye gufasha bwawe. Radusi, ko yamenye valeur yawe, ni gute utamenye valeur yiwe? Umviriza wa mukobwa we, urekane n'izo nkundo za prof. Kwanza reka tubireke. Niyo nkuru yanje nayo. Sawa. Diva. Inkuru yawe niyo umubabaro gose. Na niyo mpamvu nakubwiye yuko nabuze aho mpera naho mperetse. Diva. Ujya wita papa wawe. Ntabwo ari so yakuvyaye. Kandi nujya wita mama wawe. Nawe si mama wawe yakuvyaye. Cyakora ndomiwe. Rado. Wasaza. Urukundo rwawe rwakugize umusazi. Ivyo bintu uriko uravuga urumva uburemere bwabyo. Diva. Sinanyoye. Sinaborewe kandi sindi no mwitiro. Wibaza ko noshobora kukubesha kugira ngo bimarike. Nikimenya amenya. Bajya bagutunze. Nta n'ikintu na kimwe umupfana. Rado. Ivyo bintu bishoboka gute? Diva. Wowe uri umwana bibye mu bitaro. Ivyo vyakoze ujya witwa ko ari mama wawe. Abifashijwemo na mama wanje. Kandi urabizi ko mama wanje ari umuganga. Kandi ari n'abagenzi kuva kera. Nahora numva ngo urukundo rurasaza. Sinari bwabibona. Ariko guhera uyu munsi ndavyemeye. Warambwiye hajya gukenera ubufasha. Raduse mugenzi wanje. Ndavyemeye kugufasha. Ahubwo reka duhere kwa muganga. Nabikubwiye ko bifise uburemere. Ubu uri kuranyita umusazi? Sindi umusazi. Ndafise ubwenge bukwiye neza. Nikimenya amenya. Reka ndakwereke neza ko ubwenge bwanje ndabukoresha. Bete, je m'en fiche. Kubera ko utari kurashira mu gaciro. Ingaruka Diodone azogira namara kumenya ko Diva atari umwana wabyaye. Kubera ko utari kurashira mu gaciro. Diva namye ko jewe ntamuvyaye. Umva nkubwire rero Alphonsine. Ugende gahoro, ugende wiyengenga. Akari Ubu naho uravugiye. Ayo majwi ntuyazi. Ijwi ryo witwa ko ari nyoko ntiwaryumvise. Ijwi rya mama wanje nusanzwe urizi. Ntiwumva ko ariko baraharira kuri wewe.
double favor with our babies. G and Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.